Mutse muri video nasohoye arimo igifaransa nari nagize titre ngo naho igifaransa kidafadiswa haya jenoza ko mbashizemo agahemo je personnellement nibaza yuko ururimi gose utamenya ururimi ruzogukiza kujya mu kirundi bavuga ngo uravomera zose ntuzi uzokwama kare na cyane cyane uva mu gihugu gikeye nk'u Burundi kwispecializa canke gukumira ngo ikintu ntacyo nzokora uba wibeshe. Ino mu wazungu ashoye kuvuka se ari mu mekanisye akavuga genzo mu mekanisye agifite imyaka 5 canke se afite indi business akavuga genzo ukora muri business yanje agifite imyaka 5 akadesida tazi nzoba docteur kubera azi yuko abishoboye azoronka amafaranga mugabo nka twebwe birashika ukawapanze kubiki umumedecin ugasanga kwishubira kuyobeje canke ubuze amafaranga canke université bakwakire ku mpamvu canke iriya woje usanga ugiye kuba ikindi kintu niyo mpamvu irya systeme y'u Burundi nubwo bigisha ibintu byinshi tukamenya bari kutugora yaradufashije kunda nk'akarorero nk'abantu basohotse hanze umuntu yasohotse aje nk'ijya école secondaire y'u Burundi ya kera tuvate nka za science benyo nuvuga yari balance kumbere na A kubera keshi na keshi ibintu by'ibiharuro na za science nivyo bigoye kwiratrapa wasanga uri capable yo kuja kuri faculté yose ukiga ikintu cyose ushatse rero hagiye ushika mu gihugu ugasanga abakeneye baganga benshi ukaja kwiga infirmière nk'akaroro nivyo nabanye nko muri South Africa shogera mu gihugu ugasanga kumbure wize lowe niho woronka ubuzima bwiza cyangwa ugiye mu matrade cyangwa muri engineering iyo rero uri balance bica bigufasha ko amashwa ufise ari menshi cyane. Ngarutse ku ndimi jewe musanzwe nuvuga ko indimi ataki cinshi zagiye zimfasha icongereza nico gifasha ahanini icongereza definitivement bavuga icongereza kirafasha ariko resama bo hari mu gihe ca covid ico gihe nafise umwanya munini cyane on my hand kubera twakora muhira hanige bavuga ngo ni mufate live mu ruhuke mu mutwe murarushe ugasanga nta kazi dufise bakaduhemba mugabo ukawufise umwanya muhira uhagije weekend nta hantu mwahora muja ko ntaho twaja kubera hari ibyo bitanga lockdowns wasanga batabemera no kuja hanze twe twaduse umwanya mwinshi cyane muhira ndavuga nti uyu mwanya no ukoze iki haca haba ikintu hanyuma haba ikintu chansabye amafaranga ntabwo cari urgent canke ntari kucihoza mugabo ndavuga nti bon sinori ndakoresha ama savings reka ndondere ikintu nokora ko mfite umwanya munini gishobora kumpa ayandi mafaranga ndagenda nandika kuri liste icyo no kwita ama skills ibintu nshoboye gukora vyaba vy'umuntu yakoresha amaboko n'ubwo vy'amaboko vyari bigoye kubera ivyo vya covid ariko ibintu umuntu yakoresha umutwe ndavuga nti bon jewe intunzi nk'akarondazi indimi kirundi kiswahili kinyarwanda okay kinyarwanda sicishe mugaye kinyarwanda kindi birasa nshize mu lo and behold nsanga hariho company iri kirondera aba interprete abo bita phone interpreters mu kinyarwanda n'ikirundi wanashaka carimwo mugabo mu nyuma igiswahili n'igifaransa vyagiyemwo edayeri igifaransa cyo muri igiswahili cyo muri Congo naza ntazi cyane mugabo ugiromeranya n'igifaransa usanga mumvikanye chanda ndagira ntuzeye ndashira ko ndapostira ndabinegirija mu nyuma bandugikira contrat ibintu nibizanduga contrat nta interview nothing nayo ngenda inegirija haize nk'indwi barandugikira reminder rappel ati ya contrat kutarayisinya ndayinegirije kandi nyuma y'indi ndwi turarindiriye ya contrat usinya ndavuga okay gusinya nta kintu bitwaye muri iyi minsi kwanza gusinya ni digital no ntabwo wigura ajya kurondera printer imprimante nubwo wifitse mu nzu uraregistra agenda ukasoma hanyuma ugasinya na digitalema ndasinya ndayibarungikira haheze nk'indwi zibiri nza numva umuntu amamagaye urinde nitwe duhamagaye hari umuntu ari kurondera umu interprete w'ikinyarwanda okay katuvugane ndamba ntanguye uko nsanga ndashoboye gukuramo amadolari kumbura ashobora kundihira dizo petrol y'ukwezi naza kunda yivanamo kuva mu ntango ahubwo inarenze kandi aho urumva n'isaha imwe ku munsi zibiri zitatu ntabwo ziga zishikiza zitatu ku munsi isaha imwe mpaka zibiri ku munsi mugabo amafaranga baguhaye urose amasaha 5 ku munsi kundwi abashoye kugura utuntu tudahiduke hano mugabo kandi umva nakazi ukora wicaye
ni nko muri mu muduga wa telefonye igituma mba nambaye akano kubera telefone je nca ndayitaba ikaja mu gutwi irazimba kira kano karazimbiye cyane akana kaguza amadolari $300 mugabo gafise ico bita noise cancelling no kuvuga ubu ibiriko birakacagira iruhande sindavyumva dimwe uwundi ndiko ndabwira ntavyumva canke imodoka iriki yahindawe ntayumva so birafasha kubera cyari gihemba ndi muri noise mu isoko muri mall bakampamagara ngacanja ahantu muri corona igakizibira umuziki mu masoko y'ino ma shopping mall habamo akantu k'akaziki utakumva iyo utari kwagira telefone ngo telefone cyangwa ko muri mall harugwa mugwisha anyway donc ncandagira umva ko izo ndimi ngiye kuraba ku kwezi ndashobora gusanga ahubwo sadepa ico gihe hariko haza abanyamurenge benshi bavuye mu Rwanda donc asanga ikinyarwanda ico cishi uno mwaka haza abazayirwa benshi bavuye muri za Malawi n'ahandi nsanga cakiswa ico muri Zaire mbwa kubera ngira benshi bashe muri Tanzania ico muri Tanzania bacumva gikeye nasho usanga kiriko kirakora pour dire que indimi nayenze ko nta nakamaro zifise nizo usanga zigufitiye akamaro encore iyi ni novuga ko ari exception nta sinobesha pengo ikinyarwanda kirundi giswahili muri kino gihugu akamaro cyo kugirira généralement parla mugabo you never know. Bo igituma rero rimwe ndabivuga nuko kuciga ata effort bisabwa, okay? Je nkubwiye nigikidage igishinwa igitaliano vyonanira kuko novuga nti iyo effort ntayo mfise uwo mwanya ntayo mfise amafaranga kuciga ntayo mfise. Mugabo waramutse ugiye muri secondaire nubundi kuzinduka mu gatondo ugataka umugoroba, what's the point? Uzwa niki kuciga woshaka ukaniga ko nubundi wagiye kiretse drops y'abashende havyo kucuruza aho sava bose bize ngo sava mugabo ho mugabo na waramuzukiye mu ishure woshaka kukiga nako nubundi wagiye urumva nubundi wagiye et puis mwarimu arikara kwigisha habara ama resources ya free y'ubuntu nk'ama bibliothèque n'ibindi so ubishoboye rero ico cyongereza cyo gifaransa kugira mwarimu akigisha wokimenya hanyuma unashoboye ukarenza aho gatoyi kuvyo mwarimu yakwigishije. Izindi bingo navuze bisaba effort mugabo uri nko muri Kenya uri muri Tanzania gira effort wigice ico giswahili kuko nta effort nyinshi gisaba nk'umuntu atari muri ivyo bihugu ko ugira uvugana n'abantu cyane cyane nk'abana usanga ugo rurimi warumenye ibintu nk'ivyo donc nubwo bavuga ngo ntigifatiswa you never know kesho gufatiswa ariko cyane cyane izindimi international zifisa akamaro kanini abantu benshi bakora muri UN baba bafise police yuko tuzakuze omwe indimi zibiri ahubwo nuvuze ngo umengana zitatu mbwa omwe zibiri igifaransa n'icongereza n'indimi bensiste ko cyane ko uba uruzi au niveau professionnel kugira ngo ushobore kuronka akazi ko muri UN pana UN headquarters za UN dependence ko zagiye usanga izo ndimi bazisaba in any case. Hanyuma urabona abantu bagira immigration benshi nta muntu ajya mu gihugu bavuga ikirundi usibye bagiye mu Rwanda abantu benshi bagenda mu bihugu ubiye bavuga icongereza canke mu icongereza rurimi gira kabi nko mu Barabu canke igifaransa nk'abaja muri za Quebec n'abaja muri za Ubelgiji mu Bubiligi no muri ndibaza no muri France of course. Donc umva ico gifaransa kica kigufasha kigufasha et surtout ko nuvuze nko muri Canada hariho un test bakora test français of sort urakora test urumva nk'iyo test wagiye wiga ubabayisha n'ubukikoze kirasi na wiyemeje tucyo buzima bwanje buzo bwo gufatiswa dans ce cas bien sûr ijya advance yandikure wayumviriza mugo kandi wibeshe ko iswa umunsi zaheze uzotangura kuronda kuja kwimba imyumbati mu giha canke sepa kusohoka Burundi byase ibintu tegura hari ababitegura n'abandi batabitegura iye uba oblige yo gusohoka ico gihe ukasanga wize ibintu the hard way nkuko babivuga uvyize ku nguvu gahato. So muri make rero ndeze guhogora ikintu gishowe kuciga na cyane waramutse ugiye ku ishuri nubundi ko kuri yo yose waramusenye nubundi uri ku ishuri si kuvuga ngo ni yindi ishure nshasha kujya abantu bavuga ngo genda wikidage canke Italiano ugasaba yindi effort wastanze utonze mu ishure kandi igifaransa baracigisha icongereza baracigisha ego nivyo umwarimu arafise uruhara runini ya guverinoma afise uruhara runini ya mu gutanga programme y'inamasaha abantu biga ururimi rucanke ruriya mugabo kandi ntimufate advice impanuro ku bantu novuga bahabwe n'igihamana
ugasanga ari muri position atamerita kandi atigeze ajya ku ishuri ngo babwiye ngo kwiga ntacyo bimaze ngo iswa ntizifata ngo igifaransa ntigifatiswa ngo yaraho ntibifatiswa kirazifata nyene big time. So ushaka kwiga mugabo ivyo mwarimu kwigishije ukarenza ko mu gihe ubona ubikeneye. Personnellement sino kwiga igifaransa cinshi mfise umwanya wo kuspendinga naza ko igifaransa ushoboye kumenya igikeye cyo gukomunika coba gihagije mugabo noca ndaba nka doublinga ku Congereza naco kugira ngo ube bilingue ushobora kuvuga igifaransa uvuge n'icongereza just enough cyo ndazi nticoroshe kukivuga kuciga utari mu gihugu bakivuga mugabo ushoboye kuba capable yo gukomunika broken English nkuko babivuga canke gutahura ivyo abantu bariko baravuga up to you mugabo gusa navuga iyo principe ivuga ngo nibifatiswa mu ivaneho ikintu kizokwiza ntukimenya dans toutes les façons indimi internationales zirafasha ama science na za mathématiques birafasha cyane cyo mbe nuvuga ko mathématiques ariyo yantabaye ubundi ntivyakora ko niga iyo ntaba numva mathématiques voilà mugire umunsi mwiza.